hari ikibazo kimwe nkunze kwibaza mu buzima bwanje ati eske aba presenter bose ndavuze baba bakeneye gukora kugira ejo bazokugurure TV online zabo. Ni kuki abarongoye ama TV online benshi baba babayeho nka wa muntu yicaye munsi y'igiti avomera ico giti nicamara kwa makaca gitema. Ico kibazo ndakunze kuciyumvirako kuko ni abantu benshi dusanze dukora no mwuga dusangiye umwuga benshi bavuye mu ma TV online bamaze kubaka izina bagenda bakaca bugurura TV online zabo. Ni kuki atamu host numwe yigeze atera imbere ari muri ico kinyamakuru nyene agakomeza ateza imbere ico kinyamakuru ndetse nawe nagatera imbere mu buzima bwiwe busanzwe? Nubona neza yuko izina koresha umwanya byo bari meze nka ca giti bavomereye mu nyuma bagice gicike kuko gicitse kica cuma. Bisigura neza yuko jewe ndico giti ubu rero jewe ngiye kuma kuko bamvomereye ndama ivyamwa ndetse bimwe biryoshe abantu barabijya ndetse n'uwabivomereye arabijya aca afata umupanga aratema ca giti. Ico kintu kiri ku burorero bwinshi bw'aba presenter benshi bakoreye ibinyamakuru kanaka babivuyemo bashinga ibinyamakuru vyabo kandi nabone bari batemwe. Ariko mwibuke neza yuko n'ivyatsi ushobora kubirandura utabishize ahantu vyume ubiturire. Aca umugani mu Kirundi batuwanka agakura baga umutavu. Attention, icatsi ugiciye ukagitereka ahantu kwivu ejo uzosanga casubiriye kwama kandi kizotera ishamba rizogufata umwanya kuritema kandi izogutuma urondera n'abandi bakozi bagufashe kuritema kugira muri turire. Ariko nubwo uriturira ntihabura ubumerera. Ico kintu rero hari abantu benshi baciye muri iki kinyamakuru Wakalayi TV bagiye akagiri nituzi neza yuko hari ibyaha byinshi basize bakoze kuri kinyamakuru, ariko ntahura neza yuko nabone bari bafatishije kandi barakundwa. Abo bantu murabazi, hari abantu bitwa ba Nice Sky, hari abantu bitwa ba Pipiro na Potesho, barakoze birashimwa, amazina yabo muracaye yamenye, ariko ntibariko baragaragara mu bikorwa. Akaroni nka ca giti nyene wigeze kumenya ko wigeze kucamura kw'icamwa ariko bacita ziripendwa, twarigeze ni kahise k'indengagihe. Ubwo rero jewe no munsi ndi ngaha mfise ubwoba yuko nshobora gutakara mu gihe naryoheye benshi, abenshi banyamuye kw'ivyamwa barajya barikiza inzara y'uyo munsi. Ariko no munsi abo no narakijije inzara uyo munsi karibo bagaruka kuntwenga, kuko ngo umuhutu umuvura ijisho bwaca kari gufyurira. Ico kintu rero caratakaje aba presenter benshi ndetse n'abakozi benshi bakoreye abakozi birangira nabi. Nta munsi wari mwe nigeze nifuza ko ibi bintu vyorangira nabi. Namye mfise indoto yo kubona iki kinyamakuru kibaye international, kibaye ikinyamakuru mpuzamakungu, ndetse n'ubu nta kirapfa n'ubu, ariko ni kibe international ariko kidacinyiza ibindi, kidafyonda ibindi, kuko n'ibindi navyo bikeneye kubaho. Bavuga ngo umwana w'umuntu ha kenshi avyibuha umunwa, ariko ivyo bintu kenshi sindavyemera, kuko n'inkoko iraberagura imiswi ariko hakabaho umuswi w'ikigabo. Uzobibona kenshi ni wa muswi uzosanga kenshi wikura ku yindi miswi, ariko je ndazi neza ko ntigeze mba umuswi w'ikigabo. Namye mparanira gukora